Jewe nitwa Nsengiyumva Diomede, ariko izina ryanje rizwi cane, rizwi hose ni Simba, niryo zina rizwi kandi niryo ryankujije kuva mu buto bwanje. Simba mbega ni kubera iki Simba? Jewe bivanye n'ingene bambwiye, nanje narabibajije ngene Simba ngene ryaje, bambwira yuko jewe igihe navutse, aho gutangura abandi batangura kwavura hama bagahagarara agatambuka, ariko jewe sinashoboye kwavura, nashiye ntangura gutambuka, hama nyokuru wanje abona kunyita Simba, niko bansiguriye. Ni kuvuga waravutse uca uratangura gutambuka ubwo nyene cyane. Wewe rero ndumva ko utavyorosha, wewe ndumva ko uza kutuyagira ibintu byinshi bitandukanye. Byagenze gute kugira ngo uvuke hama uca utambuka? Hariho rumva etape nasimvye, etape yo kwavura. Okay. Niyo yatumye banyita Simba. Ni kuvuga ntiwigeze wavura, waravutse bararindira ko wavura barabura, munyuma baza babona utangiye gutambuka. Naravutse hama ndicara, ntabizwe umwana ategetse kwicara kwanza. Okay. Aho gutangura rero kwavura abona ntangiye gutambuka nshinguruka kirenge, rero nyokuru ashanyita Simba. Nkajavuye David canke Simba, reka dukoresha amazina abiri cyane cyane bumva ko abantu benshi bakuzi ku izina rya Simba. Simba mbega woshobora kubwira bariko baraturaba cyangwa bariko baraba kino kiganiro, mbega hano turi neza neza turi hehe? Aha turi Nairobi, ahantu bita Utawala. Nairobi Utawala. Igihugu hari abantu benshi rega ni Kenya. No, ni Kenya. Yeah. That's good. Numva hari abantu benshi buvuze Nairobi barashobora kubaza mbega ni mu Buganda, mbega ni muri Tanzania, kuko hari abantu benshi bamwe bamusanga bumva Nairobi batazi neza neza igihugu, uretse abantu benshi bamaze gutembera cyangwa bakurikirana cyane ibintu byinshi. Uti rero turi Nairobi muri Kenya, neza neza mu karere bita Utawala. Ego nkuko twabibabwiye inshuti zacu, neza neza ngaha turi Nairobi Utawala, kandi turi mu rugo rw'umushinga ntahe. Ntiturabimenya neza ko ari umushinga ntahe cyangwa umusore, ariko turi iwe muhira, aho asanzwe atuye, aho asanzwe aba. Twagiriwe iteka ryo kumugendera aho asanzwe aba kugira ngo atuyagire byinshi ku bijanye n'ubuzima bwiwe bwa misi yose, ndetse n'ubuzima bwiwe bw'umuziki, kuko asanzwe ari umuziki, asanzwe ari umunyamuziki, umucuraranzi. Nanje nkuko mubizi ni Eric Nzoyisabandi, inyuma ya kamera nongera ndiko nkoresha n'ikiganiro umuvukanyi wacu. Reka rero umuvukanyi Simba, tuje mu kiganiro nyizina, mutubwire mbega umusanzwe muba hano muri Kenya, mbega sinzi ko ariho mwavukiye, nuko umusanzwe mwavukiye tumva muvuga Ikirundi, sinzi ko mwavukiye mu Burundi nuko mwavukiye hano. Je ndi Umurundi akwije amategeko. Iwacu ni mu Giheta, niho navukiye, mugabo nakuriye mu Bujumbura. Ego mbega nk'abatazi mu Giheta ni mu ntara yahe? Giheta ni muri komine ya Gitega. Komine ya Gitega cyangwa intara? Ntara. Ko watanguye kuhibagira wewe uri n'amakenya ni ntara. Kumbure ni kubera utakuriyeyo. Si ico gusa kari gaciyemo. Sawa. Simba urumva uvuka mu ntara ya Gitega, neza neza muri komine Giheta. Muri komine Giheta naho mengo dusanzwe tuza abastare benshi bavayo, bamwe nk'abakina igikino camenyekanye mu gihugu cacu kuva kera, mu myaka ya kera, arico bita ninde? Mbega hari abo bo buzimwe cyangwa babona gusa nawe kuri screen? Ndabazi. Urabazi? Ndazi Bakireko, Munyari, Barine, ni benshi bajya bose ntwanda. Je bakina ndabiraba, jewe ni life sinkamwe bwe mu bibona kuri mbonesha kure. Je ndagenda narose umwanya nidugiye ruguru nkabiraba. Okay, aho ni sawa, ni byiza, urumva ko ari sawa. Mbega Simba, mu Giheta urumva niyo wavukiye, ukurira Bujumbura. Nibaze ko Simba mwakuriye Bujumbura hehe neza neza? Je nakuriye mu Ngagara, muri Seti. Muri Seti? Uri umunyangagara? Nico umunyangagara niho nakuriye. Nico gituma tubona ubuzima ari sawa. Uraze mu Ngagara abantu nka twebwe nka jewe
nkaje nakuriye murajya amakarite yo hirya cyane kure yo mu Ngagara twarahubaha cyane bose ariko ni Bujumbura hose, ni Bujumbura hose ariko amakarite aratandukanye nibyo. ya ego Simba, reka tugushimira kwanza mbere yuko tujya mu kanwa nyezina, tugushimire kutwakira iwawe no kwemera kuduha ikiganiro. Murakoze cyane. Ego hama abantu benshi barifuza kumenya mbega ni guki twakugendeye, ni giki cyatumye tuzi wawe kugira ngo tumenye byinshi kuri wewe. Mbega Simba mu buzima bwiwe bwa misi yose canke mu buzima bwiwe, kubera twamaze kubwira abantu ko usanzwe uri umucuraranzi, mbega Simba mu buzima bwiwe bwa misi yose canke bw'umuziki, woba watanguye umuziki ryari? Je natanguye umuziki mu 2000. Mu 2000 niho natanguye kuvuza gitari acoustic. Urashobora kuongeza akajwi gatoya? Je natanguye kuvuza umuziki mu 2000. Yego. Ni kera. Ni kuvuga rero ubifisemo uburambe. Mu muziki nta muntu n'umwe ubifisemo uburambe. Gusa ugenda uriga kandi ntibihera, ni ibintu bidahera. Urumva ntiwashuvuga ngo usumbije ngo imyaka. Hari umuntu ashobora gutangura muri 2010, yo watanguye muri 2000 agasanga bivanye n'ishuri naho yigiye, ugashobora gusanga arakurushije canke bivanye n'umwete afise. Umuziki rero ntiwashuvuga ngo kubera mvugije imyaka myinshi ngo niko ubuzi ibintu, ariko jewe ibyo ntavyo nkunda kwishira hejuru, ko niko tuvyita mu Kirundi cyiza. Nibyo abanyamuziki ndazi ko kenshi mudashaka kenshi muvuga ngo turaciga, ngo dufite byinshi byo kwiga, ngo ntibihera. Oya nibyo si kuvuga nibyo nuko. Okay. Simba, ego uvuze ko watanguye kuvuza gitari acoustique, mbega gushika ino saha muracyavuza gitari acoustique canke murafise ibindi byumba icurarangisho musanzwe muvuza? Jewe ubu mvuze ubu nko mu 2021, je ubu sinkivuza acoustique cyane, ariko ndagifise ndacako nyene ndashishaka, ariko bivanye n'ibyo nkora. Gitari acoustic ubu sinkivuza cane gose, ndayivuza nyene ndiko ndaririmba muhira canke haje uwundi mugenzi. Mbega ni ya instrument Simba akunda gucuraranga? Ubu mwanya tuvugana jewe icurarangisho nkunda cane gusumvya ibindi byose ni piano. Piano ni nanga mu Kirundi ciza, niko navutse bavuga. Ariko inanga Simba turibuka ko ari inanga yari ifise imigozi bavuza gutya, sinzi ko ariyo yoba twaca twita ko ari piano. Je nibaza yuko kubera bayivuza gutya, nibaza ko ariyo yatanguye. Nico kintu ndibaza igicurarangisho cuba caratanguye gushika muri Afrika. Iyo nanga nayo ni y'abazungu, urabona yuko byose barumva bavugisha intoki. Niko no bisigura, ariko nta byinshi ndabizi ko cane. Ego David canke Simba, mbega inanga nayo kubera mwatubwiye ko mwatanguriye kuri gitari acoustique, mbega inanga yo mwaba mwatanguye kuyiga ryari canke kuyicuraranga ryari? Jewe natanguye inanga kwicuraranga ni nkaco kimwe na gitari, natanguye 2000 mu 2000, hama piano naho nashiye ntangura mu 2004. Ego mbega guhera muri uwo mwaka wa 2004 mwagiye muvuza iyo nanga gusa, hari ibindi bicurarangisho mwaba mwarashoboye kwiga kugira ngo mushobore kutubwira uti jewe shoboye kuvuza gitari acoustique cyangwa shoboye kuvuza inanga, ibyo bibiri gusa cyangwa hoba hari ibindi bicurarangisho musanzwe umucuraranga? Jewe ibindi ndavuza gitari bass, kubera baravugije acoustique. Gitari bass usanga yoroshe cyane, gitari bass ndayivuza. Na battery ndavuza buke buke, ingoma ndavuza. Sinosanga muri ko muraririmba hariho ingoma ngo hamangushe nicara ndavuza, ariko ivyo sinovuga ngo ndamaze kuvyinjiramo cane nkuko maze kwinjira mu gucuraranga kuri piano canke kuri acoustique. Muri make rero tuvuga ko igicurangisho ca Simba yiyumvamo akunda no mu buzima bwa misi yose utazobura ariko aravuza ni inanga canke piano? Ni piano
acoustique. Ego. Ego dusubire inyuma gato imbega Simba mwavuze ko uno musi turi hano twicaye hano mu gisagara ca Nairobi ariko mwavuze ko mwakuriye i Bujumbura. Mbega mwoba mwavuye mu gihugu c'u Burundi ryari mukaza mu gihugu ca Kenya? Je navuye mu Burundi mu 2015 mu kwezi kwa 11. Mu kwezi kwa 11. Okay. Mbega Simba arubatse canke aracyari umusore? Je ndubatse. Yego. Ndubatse. Okay. Ndafise umutambukanyi umwe n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Okay. Mbega nabo muri kumwe muri Kenya canke bo bari mu Burundi? Igihugu kiragoye kubamo. Je kubera nari nakibayemo ndi umusore imyaka ibiri ntiyakwiye, ariko nabonye umengo biragoye. Je narasimbye ndamuzana nkuko banyise Simba, narasimbye ndamusimbana. Rero je turi kumwiyegereza. Ego muri kumwe. Aho ndumva ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane Simba. Mbega none twogerageza kubabaza kubijanye no mugerageza kugereranya imyaka mwavugije mu gihugu c'u Burundi n'imisi muvugije mu gihugu ca Kenya. Mbega umuziki mugerageje kuraba ku muziki w'ivyo bihugu ko ari bibiri, mugerageje gukompaha ingene mwavuze canke ingene mwabona umuziki hariya mu gihugu c'u Burundi n'ingene mubona ino, mbega hariho itandukaniro? Hari itandukaniro rinini cane gose. Washobora kubwira nk'abantu bariko barakurikirana ikiganiro cyawe ukashobora kuvuga itandukaniro wewe uba warabonye hagati y'umuziki w'ivyo bihugu bibiri? Je nk'itandukaniro nshobora kuvuga mu Burundi, nkiri mu Burundi umuziki narawukunda. Je nari umuntu nkunda umuziki, Imana yari yansizemo iyo ngabire. Nta bintu byinshi nzi cyane, ariko vraiment ndavuga nti Imana yaransizemo iyo ngabire kuko je aho twahura hose asanga afise gitari mu mugongo. Hama itandukaniro ry'umuziki wino novuga itandukaniro rinini rihari. Winjiye ino mu bisanzwe uvuze umuziki urawuha umwanya cyane, ariko mu ishuri usanga mu Burundi usanga ugenda kuvuza uvuye ku ishuri ufise repetition nka saa 9 ugaca usanga muheza repetition saa 11. Ariko ino je no bivuga yuko ndabiha agaciro kanini cyane kuko biranantunze. Okay, reka tufatira aho nyene uvuze ati biranagutunze. Mbega woba ari wo mugabo wawe usanzwe ukora muri kino gihugu cyane, naho hari ibindi usanzwe ukora canke akazi kawe n'umuziki gucuraranga hama bikagushora kuguha ikigutunga? Je kuva shika ngaha Nairobi nta kandi kazi nigeze nkora. Niko nashoboye kwitaho ako kazi nyene, niko novuga ko ari akazi kuko nico kintunze. Je ni kuvuza, nta kandi kazi mfise. Yego. No kuvuga ino mu gihugu ca Kenya urashobora kuba uri umucuraranzi ahantu kwishengero kanaka, bagashobora kuvuga bati uno muntu ni umucuraranzi wacu, dutegeza kumuha ikintu gishobora kumutunga. Ino biratandukanye cyane no mu Burundi. Muri Kenya novuga yuko baraha agaciro cyane ku gikorwa cawe, baraguha agaciro icyo ari cyo cyose. Naho ukata imboga ugakata imboga cyangwa ukadandaza itomati, ikintu cyose barakubaha ico kintu. Rero igihe ushobora kubuvugiriza mu ishengero barashobora kuvuga uti uyu muntu niko bo babona ko ariko kazi kuko nta kindi bankora. Barashobora kuguha nyene amahera, ntibaguhemba kuko tuvuze guhemba biratandukanye cyane. Hariho guhemba n'umuntu ahembwa bivanye n'amasaha umaze kuri eglise, n'amasaha umaze wicaye mu ishengero. Ariko jewe sinobivuga ko mpembwa cyane, baramfasha nkuko nanje nkora igikorwa c'Imana. kandi abahembwa novuga ko ari abantu cyane bakora mu karaoke, abantu bakora mu bare, nibo novuga ko jewe barashobora no kumpamagara ntagiye guhemba
ati turafise amasengesho none noshamvuga ngo naje mu masengesho Ngo ni ngo mu mpembe. ngo ni mu mpembe Aya. amasengesho ntegerezwa kumenya ko tugiye mu gikorwa c'Imana kandi nanje ni intere yiwanje ni inyungu yiwanje biramfasha mu ijuru ntawe uzojana uyundi urabizi ivyo sinorinda kubivuga ko kenshi ego Simba novuga mu buzima bwa music hano mu gihugu ca Kenya ndamaze iminsi ngerageza gutohoza ku bacuraranzi bava mu bihugu vya karere ka Afrika y'ubuseruko cane cane nko mu Rwanda no mu Burundi bashobora gusanga nk'abantu bamwe bamusanga baravuza muziki mu ma eglise mu Burundi iki nino ugasanga dimanche barashobora kuba bariko bavuza mu ishengero ariko ugasanga mu misi ya weekend yindi ugasanga barashobora kuja kuvuza muri boîte baraja kuvuza mu bubare ego baraja ibintu nk'ivyo kandi basanzwe bari abakristu mbega nk'umukristu canke mbega nkawe nk'umucuraranzi bivuga kwiki nkawe je nakubwiye umuntu wese niwe ashobora guhitamo biterwa n'ico wahisemo nkaje kuva nshika muri Nairobi sinigera nja kuvuza mu kabari bivanye n'ingene ni guhita novuga mu ko ari guhitamo kwiwanje si kuvuga sinosha mvuga ngo abandi bagenda ngo ntibakijijwe bivana n'inyungu ariko jewe amahera ya Nairobi yo mu kabare sinovuga ngo ntayo ngo ndumutunzi nanje ntayo nshaka ndashaka ariko bivanye n'inyifato ziba ziriyo na je nabonye ko ico gikorwa atari ciwanje ataco nokora okay. Uvuga ati rero n'amahitamo ya buri wese afise uburenganzira bwo gukora nkene avyiyumvamo ego kuko nanje uwo mwanya wo kuja gukora mu kabare ndawufise urabona nk'uno munsi waje kuntemberera nsanze ngaha na hariho abagenda kuwa mbere hariho abagenda misi yose urumva nanje novuga nti kwiyi misi ndayifise reka nanje ninjira ariko jewe nahisemo Yesu gusa mugani nibaza naho udashimye kugira kinini ubivuze ko Simba nk'umuntu akubonye uri mu ngoro y'Imana nko ku bakristo tuvuga nko ku bakristo kuko kino kiganiro kiriko kirabwa n'abantu bo kwemera gutandukanye n'umuntu akakubona uri mu ngoro y'Imana uko urahimbaza utazira winjiye mu mpwemu bijye bita kwinjira mu mpwemu canke kumva nyene hama wundi munsi akakubona nyene waryohewe nyene uri imbere kuri stage uri kucurarangira imborerwa batamba batareka je nibaza ku bwanje kumengo si ntibizana ishusho nziza ku bwawe je kubwanje ngene ndabibona nakubwiye umuntu biterwa n'ico wahisemo urabona nka mwebwe musanzwe mutanga ibiganiro murumva n'ingene abantu baganira mbwa kenshi ikintu nakubwira umuntu avuze umuziki n'abantu sinovuga ngo n'abantu baronderwa na benshi nico nshatse kuvuga kuko abo bavuza mu kabare igituma ushobora gusanga n'uwundi ashobora kuvuza mu ishengero no mu kabare ashobora gusanga wewe iyo gitari yawe uvuza canke iyo ngoma yawe uvuza ushobora gusanga urabifisemwo uburambe novuga ko ari uburambe urabizi cane rero mu gihe ubizi cane uronderwa na benshi rero amahera nayo urabizi amahera yaraguze n'umwana w'Imana amahera vraiment naje n'ubuntu nagiriwe sinosha nirata ngo nije nasizemo inkomezi n'ubuntu Imana ikima kuko naje wanashima baraza bakambaza ariko ico gihe je ndumva ko uwo muhamagara atabandagira rero sishobora guca ncira imanza ngo bajya bagenda ngo ari abantu babi bivana nko muri Nairobi urayibayemo nawe urayizi bivana navuga gute no kumenyekana kwawe nico ego uratubwiye ibitari bike ku bijanye n'ubuzima bw'umuziki wa hano ego mbega Simba nko ku bwawe kenshi turakunda guha ikiganiro abantu batandukanye ku bijanye n'ibikorwa basanzwe bakora ego nka wewe kugeza ino saha urafise ahantu usanzwe usengera urafise eglise usanzwe usengeramo mbega urumva uguwe neza naho usanzwe uri canke urumva wifuza guhindura canke urumva uri satisfait naho hantu usanzwe uri urumva uri sawa canke wovuga ati
ndose aho mpindura nohindura kumbure bivanye kumbure nako kantu ko kunshigikira kubera mu buzima bw'imisi yose usanga umuntu akenera utuntu twinshi mbega urumva nyene uri sawa urumva ko umeze neza bivanye naho usanzwe ukorera ico gikorwa. Je kuri ico no kwishura bivanye n'ijambo, ikintu ca mbere n'ijambo. Je ndakunda ijambo, numva nguwe neza ku ijambo kandi nguwe neza kubwo mbona ndi mu muryango, novuga ko ari umuryango kubera amahera ni benshi, ugiye uriruka usanga ugeze kure, usanga wakimarishije amaguru. Je rero numva bivanye naho nkorera ndatuje, ico nzi gusa kandi nizigira ndazi yuko Imana ariyo butunzi bwacu kandi niyo nkorera niyo nsenga. Bivanye n'uburyo kuko urabona ko nkiriho sindapfa, bivanye n'uburyo yoba mvuga nti sindara ntafunguye navuga nti nzokunguruza, nga bivanye yuko Imana ikimpa ibifungurwa nkashobora kuronka ico ngaburira abana, je guhindura ico kintu ndacizera yuko Imana ishaka kumpindurira, ishobora no gucisha hajya nyene nicaye hajya nyene bikaza binsanga hajya nyene, kuko guhindura mu bisanzwe n'ivyiyumviro vyacu. Urashobora kugenda uvuga uti je ngiye kuri iriya eglise bampaye ibihumbi vyinshi, bampa amahera menshi, ariko ugaca usanga ayo mahera bayaguhaye indwi zibiri canke ukwezi kumwe. Ugaca usanga utaye icambere utaye ubwizigirwa, ahantu wavuye ntushobora kwasubira. Je rero kuva no mu Burundi ho urabizi yuko twakorera Imana, mu Burundi n'amashengero make novuga ahemba abacuraranzi, kandi nawe ndabizi yuko urabizi cyane kundusha. Mu Burundi rero twaragenda kandi tukabikora neza, tukabikora n'umutima bikunze. Je nava ku ishuri ndagwaye nk'akarorero, nava ku ishuri gasanga ngiye muri frate kuwa mbere indwi yose basanga afise frate n'abavumberije heshi, je wasanga ivyo bintu nivyo byantunze. Rero yoba navuga ngo nkurikire uko naba natanguye n'ingeso nanje nkiza abandi, nkaja mu bubare, nkaja kurondera ahandi, ariko je ikintu camye kifasha aho ndi ndatekana nkasaba Imana mushobora vyose kaba ari incira inzira. Ego mbo isi iramaze imisi mu gihe kitoroshe bivanye n'iki kiza cha COVID-19, mbega wewe hariho efe byasize mu bijanye na kariyeri yawe y'umuziki? Cane gose. Musanze je navuze yuko mu rushengero ndakora kandi ndabikora ndabikunze, ariko nkuno munsi lendi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu kenshi nta kintu nta programa tuba dufise kuri eglise kwishengero. Rero iyi corona kuviza nta bikorane tukijamo, ahandi baraduhamagara ugasanga hari abo bagize amakesha tugasanga twagiye, mugabo ubu ntibikiba. Urabona ko amasaha bivanye n'amasaha, urabona amasaha ageze saa yine abantu bakagusanga mwibarabara ko babugize ingorane. Rero nanje mu muziki byarashoboye kunshira hasi gatonye, kuko hajya naho wogenda utagiye ahantu kuvuza ukagenda kumviriza abandi uri kurunguka, hari ico ukurayo. Ariko je Imana yaramfashije, nari mfise agapiano ngaha, no muri corona je naza ndadodagura, kuko naguma nizigiye Imana, kuko ibi bihe byari bihe bigoye cane kandi benshi vraiment abaratashe, abandi banashima, hari abatafise ubuzi. Je rero mbona yuko hariho nanje ibintu navuze bivanye n'ubwa mbere. Ego Simba, mu kurangiza ikiganiro cacu urashobora gusanga abantu b'abarundi canke b'abanyarwanda bafise ama studio ya production hano muri Kenya, ugaca usanga kumbure bari bifuza nk'umupianiste canke umuntu ashobora kubafasha ku bijanye na gitari, mbega ivyo urashaka kubikora? Cane gose nama nabikoze. Wama wabikoze? Ego nibaze ko utararuha, nk'ubu unye nk'umuntu akeneye nk'umupianiste yo gutora gute? Hari nk'umuntu ushaka gusanga ari hano Nairobi ari kurumviriza kino kiganiro, ugaca usanga aravuze ati kujya muntu rero ndifuza kumurondera, kumbure ndabinge navuza ashoboye kuzoza aramfasha mu misi kanaka kuri studio yanje canke mu bindi bikorwa kanaka,
ibikorwa bimeze neza. Mbega nk'umuntu nk'uyu yoshobora kugutora gute? jewe ngene ushobora kuntora nk'umuntu adafise nimero zanje. Nimero yanje niyo nkoresha kuri WhatsApp kandi niyo nkoresha no kuri telefone. Nimero yanje ni +254 701 784 747. Aho urashobora kuntora ari kuri WhatsApp, ari kuri message isanzwe, ari kuri telefone. Iyo niyo nimero yanje ushobora kuntorako. Yego, turayishira no kuri screen kugira ngo hano hepfo kugira abantu bashobore kuyiraba, umuntu yoshobora kugukenera mu gikorwa nk'ico azokurondera. Ego Simba, tugushimire ku mwanya wawe, tugushimire cyane ngene watuhaye umwanya mu rugo rwawe, ukaduha umwanya ukatwakira. Ego abatabizi burya twabanje gufungura turahaga hama tuja mu kiganiro. Aha rero turanezerewe ntiworaba. Rero turashimiye Simba cyane gose hamwe n'umuryango wiwe ingene batwakiriye, ingene baduhaye ikiganiro. Mwumvise rero ko hari byinshi asanzwe amaze kurangura mu bijanye n'ubuzima bw'umuziki. Rero Simba, reka dufate umwanya by'ukuri tugushimire cyane nka Cankuzo TV kuduha uno mwanya. Mbega Simba, nigiki wobwira abariko baratwumviriza ku bijanye ni channel ya Cankuzo TV? Uwo babwira iki cyangwa ubona nigiki nakaye kajambo ko kubasezera ushobora kubwira bariko barakuraba? Je agajambo kanyuma nshobora kubwira abariko barankurikira nk'abantu cyane cyane turi mu rungano bavuze umuziki canke abariko baravyiga, nabo niyo nzira bose. Cyane cyane nibo nshobora gutekerera akajambo. Ikintu no babwira nuko mu muziki ikintu ca mbere no batekerera camfashije nanje n'ubu kikimfasha, nuko ushitse imbere y'umuntu ari we wese, yaba muto yaba mukuru mu muziki, ukwicisha bugufi ukigira nk'umuntu umengo ntacazi, kuko biroroha cane n'ingene ushobora gusaba umuntu ngo agufashe tuvuge nk'ikintu utazi. Igihe wicishije bugufi biragufasha. Ikindi naco no batekerera mu muziki ntazogira umuntu abona yuko yahejeje. Abantu nzi benshi, hariho benshi ntorinda kudondagura nka Emery Girikushaka n'umunyagitega azwi muri Nairobi, ariko n'umuntu wa mbere vraiment. Ndavuga nk'akarorero ku mucuraranzi yitwa Girikushaka Emery. N'umuntu azwi muri Nairobi, n'umuntu yashitse novuga ko yadutanguriye mu gushika ngaha. N'umuntu aciye bugufi, nta n'ivyo womuha ivyo avuza ko ari ibyiwe. Niwe umuntu yatumye nanje shobora nari ndabisangana, ariko namwigiyeko ibintu byinshi. Umuntu aciye bugufi ushobora kumubwira uti urashobora kumfasha gutya, arabitahura akakubwira uzoze. Rero nico gituma nako ndabahanura abantu bose biga umuziki canke abavuza bagire intahe yo kwicisha bugufi icambere, bisigaye byose Imana izobibaha. Murakoze cyane, niko kajambo nari nshaka kubatekerera. Imana ibahezagire kandi nanjye ndabashimiye cyane kungene mwashoboye kutwiyumvira ko mugaheba umwanya wanyu ngaha Nairobi. Ndabizi ko bigoye mukaza kutugendera. No kuri Imana ibahembere kandi ibacira inzira no muri ico gikorwa cyane. Twizera ko muzoshika kure kandi turabasengera. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwira abantu bariko baraturaba ko bogira subscribe cyangwa s'abone kuri chaîne ya Cankuzo TV. Ivyo je ndibaza yuko umuntu wese agiye kuri YouTube canke agiye naho bari kuri Facebook, ico kintu ca mbere utegereza kugira aragira j'aime. Ico ndibaza yuko umwe wese ashobora kugikora, kandi ndabizi yuko abarundi bobo ivyo bintu turacafise umutima wo gukora ivyo bintu. Ivyo ni ibintu nizera yuko ari we wese ashobora kuraba kino kiganiro ni ikintu ategerezwa kugira, kandi ndabizi ko ari byo bama bakora n'abana beza Barundi. Murakoze. Ego turagushimiye cyane Simba, nawe Imana iguhezagire cyane. Twizere ko mu kindi kiganiro mu gihe twabakenera ko muzoduha umwanya cyane gose. Murakoze cyane.